Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iramenyesha ko hibonekeza ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu Burundi mu bijanye n'amasezerano hamwe n'irihwa ry'ibidandazwa canke akazi riteye kubiri n'itegeko ry'ibanki ya Repubulika y'u Burundi rigenga ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu Burundi. Iyo ngendo iciye kubiri n'amategeko yerekeye cane cane amasezerano yo gukotesha inzu, amasezerano ajanye n'ibikorwa, irihwa ry'amafaranga y'ishuri n'iry'ibidandazwa. Abakoresha ayo mafaranga mvamakungu muri ubwo buryo butemewe bariha mu ntoke canke bakayacisha ku makonti ya bene ibidandazwa canke y'ababakoreye akazi baba mu Burundi. Kubw'ivyo, Ibanki ya Repubulika y'u Burundi isubiye kwibutsa abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi ibi bikurikira: ifaranga ryemewe n'amategeko gukoreshwa mu gihugu cy'u Burundi ni ifaranga ry'u Burundi gusa bita BIF mu mfunyafunyo y'igifaransa. Ibikorwa hamwe n'amasezerano vyerekeye amafaranga bibera mu Burundi bijanye n'ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorerwa mu Burundi bishigwa mu ngiro mu mafaranga y'amarundi. Amashirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu mu ndege, ibigo vy'ingenzi, amashirahamwe mpuzamakungu yo kunguruza abantu n'ibintu, ibivuko, ikibuga c'indege, abajejwe imbibe n'abanyamahanga, hamwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakori n'amatagisi barashobora kurihisha no kurihwa ibikorwa vyabo mu mafaranga mvamakungu ku banyamahanga bataba mu Burundi. Ariko rero birabujijwe kurihisha mu mafaranga mvamakungu ababa mu Burundi. Ingurane canke ingwati zitangwa mu mafaranga mvamakungu zirabujijwe ku Barundi n'abanyamahanga baba mu Burundi, kiretse hatanzwe uruhusha rw'Ibanki ya Repubulika y'u Burundi. Naho nyene izo ngurane zitegerezwa kuba zigenewe kuriha ibidandazwa biva hanze y'igihugu. Uburenganzira ababa mu Burundi bafise bwo kuguruza amakonte mu mafaranga mvamakungu ntibubarekurira kugiriranira amasezerano n'ababa mu gihugu yo kuriha ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorewe mu Burundi mu mafaranga mvamakungu. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iribukije abantu bose batubahiriza izo ngingo ko bazohanwa hisunzwe amabwirizwa n'amategeko y'u Burundi. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iboneyeho akaryo ko gutanga umuco ku ngingo ya 18 ku gace ka 3 y'itegeko rigenga ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu Burundi. Kavuga ko bidakenewe gusaba uruhusha ku rudandazwa rukorerwa
ku mbibe z'Uburundi. Urudandazwa rukorerwa ku mbibe z'Uburundi ni urudandazwa rw'umubano mwiza rukorwa n'abanyagihugu begereye imbibe z'Uburundi, rwerekeye ibidandazwa bifise agaciro kari munsi y'amadolari y'abanyamerika 3,000 ku miti n'ibifungurwa n'5,000 y'amadolari y'abanyamerika ku bindi bidandazwa imbere y'uko bipakirwa iyo biva.